Yes, Barundi kazi inshuti zo Burundi. Mwaramutse canke mwiriwe, bwana mwese aherereye. Icubahiro ciwe mu gihugu cacu kinini yaciza cyane cy'u Burundi kizwe n'intara zitanu zagutse. Bese nari ku migabane itanu itandukanye. Yes. Turi kuri Kibonobono Media. Nkuko mubimenyereye kandi mubibona. Turi kwa 200 gitugutu. Bongeye kubaha ikaze kandi turabashimiye kuba mwaremye kwifatikanya natwe. Mu biganiro byacu tugenda tubashyikiriza ku munsi buri munsi ku wundi. Rero murabona imbere ya kamera zanyu ku matelefone yanyu ku maekra yanyu muri kumwe n'umwarikazi cyangwa se n'umwigeme. Tangure tumuramutsa turakuramukije nyakubahwa akazi. Mahoro neza. Meze neza. Meze neza ndashima. Inyuma ya kamera dufite zombi nani Baraka. Namwe bamwitwa abandi ku mazina yanyu. Nitwa Ngabirano Agnes. Ngabirano Agnes ni muntu ki? Ngabirano Agnes ni umwe mu bakozi bo muri Inaskoki. Akorera ngaha muri Metropole ya Bujumbura Meri. Agnes ukora ibiki muri Meri muri Kibonobono? Muri Meri nkora muri service ya immatriculation. Abantu baje kongereza imitahe ndabakirira amafaranga. Abaje kwiyandikisha bushasha ndabaha matricule. Matricule muri Kibonobono ni iki? Matricule muri Kibonobono ni inimero duha umunywanyi umunyamitahe yinjiye muri koperative Kibonobono. Zofasha iki? Abo benshi babibaza. Icyo izomufasha nuko koperative ni yashika kugira kugaburira abanywanyi niyo azohemberwako niyo tubonera ko umwidondoro wiwe ukwiye. Muri Kibonobono ni muri Bujumbura Meri. Ikindi kintu umufasha muri iyo matriculation, ikintu matricule yongera gufasha umuntu kindi sivyo hazoyihemberwako n'igiki? Ikindi tubafasha ngaha muri matriculation. Turashobora kuba tudandaza ibindi bintu bitandukanye ahanyene muri Meri. Hariho amavuta ava mu Kibonobono. Turadandaza n'amasabune. Hamwe n'umuceri. Ego n'imbuto z'Kibonobono zirahari hano muri Metropole ya Bujumbura Meri. Muri ibyo byose mudandaza ni kihe kintu kigugwa cyane abantu bahurumbe? Ikintu kigugwa cyane novuga amavuta kubera avura indwara nyinshi zitandukanye. N'imbuto abantu bariko baraza kurima Ikibonobono ku rugero ruhagije. Kandi ni n'amasabune n'umuceri barabiguraga cyane. Avuze ko amavuta bayagura cyane kumbura yaronderamwo ubuvuzi butandukanye. Ego mushobora kumenya ubundi mudashobora kumenya. Mavuta usivye amavuta nko kuri iyo miceri ikintu cyo gituma ahurumbira umuceri wanyu ni nk'igiki? Uburyoshe gusumba iyindi bimeze gute? Igituma barumbira umuceri wacu. Ego nivyo uraryoshe. Ikindi gituma bahurumbira nuko iyo umunywanyi umunyamitahe asumiye ngaha muri koperative ya Kibonobono dushaka tumwandika hariho bonisi hariho inyungu aba ariko arakorera azoronka mu gihe kanaka. Ego aho ni ku muceri. Ego isabune naho bimeze gute? Ego aho ni ku muceri no ku masabune nuko nyene iyo umunyamitahe ngaha aguze amasabune nawe nyene turamwandika. Ego akazoronka inyungu yiwe inyuma y'igihe kanaka. Atubwiye yuko mu bintu bigugwa cyane hari imbuto. None ngaha muri Meri hari ahantu baba bafise barima? Aha muri Meri bigaragara ko ataheshi bafise barima. Mugabo barabigura bakaduga kubitera mu ntara za ruguru kubera benshi bavuka ruguru barabisuma bagasha baduga kubitera ruguru. Vuga barasuma haja kubitera ruguru. Umuntu yaguriye imbuto muri Meri ageze gushora azoshora muri Meri canke azoshora ruguru azoshora he? Umuntu yaguriye imbuto muri Meri agiye kuziteragira iwe nibisigura yuko azoshorera muri Meri. Ruguru mu ntara zitandukanye zo muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi hose koperative Kibonobono iriyo. Nukuvuga umuntu azoshorera iyo yakirimiye hose hariyo koperative Kibonobono.
nakahe kantu koperative Kibonobono cyangwa se urunani rw'amakoperative ya Kibonobono iyo basumbije ayandi makoperative byotuma abantu bose bayihurumbira gusumba izindi? Ikintu koperative Kibonobono isumbije izindi koperative ni ukuntu iyo umunywanyi agiye gusuma ikintu cyangwa umunyamitahe agiye gusuma ikintu tumwandika tukamushyirirako bonisi, ibintu yasumye tukamushyirirako inyungu. Hama ikindi koperative Kibonobono isumbije ayandi makoperative nuko iki giterwa iriko irakorera ko umugambi ari giterwa njabukamazi kandi gifise igiciro kininiya. Turavye ingene ikiro kigurwa Kibonobono n'amafaranga menshi cyane. Kubagurira rero iyo bazanye turya duto duto duca tubaha ibihumbi 5. Rumujene kandi usa n'umuntu yaciye ku ishuri ntabwo ntabajeyo mwize ugwaruka bagenzi bawe mwiganye uno munsi bakubonye uri mu bintu by'ibibonobono, ibintu byo mwishamba bagufata gute? Abantu b'abajene twarukanye, abo twakoranye bambonye ndimwe ibintu by'ibibonobono. Hariho abantahura n'abandi batantahura. Abantahura ndabasigurira nkababwira ibyiza byo muri koperative yacu Kibonobono. Abemeye barinjira bakandikwa muri koperative, nabo bakaba abanyamitahe. Abatantahuye nabo uyu munsi bashobora kutantahura, mugabo ejo ndasubira nkabasigurira bakantahura, hama nabo bagaca binjira muri koperative. Jendi muri bamwe badatahura. Ego. Gushika kuri uno mwanya inciro byo bimaze kuvugwa, sinumva ukungene ikintu kirakoze twakuze tubana cimeza mu ishamba n'ubu kikiri mu ishamba, wombwira ko ari ryo soko giterambere. Ego. Nshaka rero nkomvenke nanje no munsi ngende ndishe. Uyu munsi ntuva ngaho utarishe ko wanshikiriye ndagukonvenka mpaka urishe. Gerageza. Ego. Kaze cyane ndakwandike nawe muri koperative Kibonobono, koperative nziza cyane. Kwinjira umutahe umwe ni 12,000, donc action imwe. Ushobora kugura umutahe umwe cyangwa imitahe myinshi. Twakira umutahe umwe kugera ku mitahe 1,000, kuvuga twakira 12,000 kugera kuri 12 miliyoni. Wowe rero ucuraba ubushobozi bwawe ugaca ugura imitahe ihwanye n'amafaranga ufise, kugira ngo nawe winjire mu muryango wa koperative Kibonobono. Harimo ivyiza byinshi bitandukanye. Kumburengeranaje biraja kuza. Ego. Hariho ifoto nabonye ahanze yerekana uruganda ruriko rurubakwa. Ego. Uruganda ruriko rurubakwa n'ugwi Kibonobono, n'uruganda bwoko ki? Koperative Kibonobono irafise uruganda iriko irubaka. Mu Ruyigi ni uruganda rw'amasabune, bayingura amasabune. Hariho izine ikora amasabune mu Ruyigi, ni uruganda kwa koperative Kibonobono. Tera kama kaho kugira ngo abantu bashobore gushira nk'imitahe myinshi go ruganda rwanyu guzure, beho go tumarira iki twebwe nk'abashenya dushomereye natwe we kwamaze kuronka akazi? Icyo noterera kugira ngo go ruganda guzure, iyo umunywanyi aje kwinjira yaba ari mushasha canke ubuje kongereza imitahe, ndamusigurira nkamubwira ibintu bijanye n'ugo ruganda ruriko rubakwa mu Ruyigi. Nkamubwira yuko akwiye kwitanga agaterera, kubera ko inyuma yo guterera ugo ruganda go mu Ruyigi kumbure ko hazobaho akarusho k'abantu baruterereye, abantu bitanze kugira ngo ugo ruganda rwubakwe atanyungu atangurane ibayemo. Agnes turakengurukiye. Murakoze. Zere ko nitwongera kubikorako kandi kubwo kwishura ibibazo bya hamwe n'abandi muzodufasha mukatugambukira uko mwabikoze. Karibu. Urashimiye nawe bakurikiranye ibiganiro Kibonobono media ni yanyu ni yacu, namwe murabacu natwe turabanyu. Sabe yuko tugipartage kugira shorogera kure n'abandi bumve ibyiza bya Kibonobono. Shimire cameraman Zombi yayikoze neza, zosubira naho utaha. Ciao ciao. Murakoze.